ishaka tuyage ku misozi abantu batebeyeko mu nzira. Nagomba mbwira abantu muri ngaha ntimugaheze gutuntu Imana ikirabahera mu nzira. Siyo ntego y'urugendo rwacu. Yesu nadufashe. Siyo ntego y'urugendo rwacu. Twarutuntu Imana batinye bahezagirire mu nzira. Ibereke gushobora kubatabara, ibereke gushobora kubakiza, ibereke gushobora kubakiza inzara bari bafise. Ariko ngo baca barabwira Mose, uri kuratugorera iki? Hari abantu uwo babaza igihe barukira gufata akanya ko gusenga hari kera cyaragize cyarakemutse. Ibyo kwisozesha byose ndabivuze nibyo ababuraniwe. Hariho n'ahantu iyo nyigisho witwara kugira batujuzanye n'ivyaduka biheruka ryari cyaragize mwararose mbega turi kumwe mwaragize Yesu adufashe. Abantu bahagaritswe n'imigisha yahe imigisha y'umunsi iyo musozi barawuzunguruka ya ndasabye Imana abo bantu uyu munsi bahagurutse. Yesu ashimwe. Uyu muntu yahagaritswe n'utuntu Imana yamutiburiye. Twari utwo kugufasha ngo uyikorere, twari utwo kukwihesha icyubahiro, ntitwari utwo kuguteranya n'Imana. Kibazo umuntu umwe yavuze ngo hari abantu Imana yishyuza kubona yarabahezagiye. Ifise ikibazo ndiciye nibuka umunsi Imana yishyuza kuri Sawuli yavuze ngo ndicujije cyo namwimikishije ndicujije nyene namudugije ndicujije nyene namuvanye aho yarara. Duheruka kugendana kiri mutoya, duheruka kugendana atacafise. Ndicujije ndakwifurije ko Imana itokwishyuza kuvya gutije. Yesu adufashe. Yesu adutabara. Kuvuga ngo ndicujije icyatumye Sawuli ndamwimikishije. Kera akiri mutoya ngira twarabana, kera akiri mutoya naramurondera nkamuronga, kera akiri mutoya twaravugana bigakunda. Ndacavyibuka. Nagomba mbwira abantu muri ngaha hari ibintu Imana yibuka ku buzima bwawe, iracyakwibuka kera. Nasubiye muri Yeremiya aravuga ngo nibuka ingene wagendana nanje mu buto bwawe, ngo ndakwibuka. Nagomba ndakubwira Imana yacibuka y'amasengesho wahora ufata, Imana yacibuka bya bintu wahora ufata uriko urayirondera. Ibyo bintu Imana irabikumbura. Niyo mpamvu igihe kimwe Dawidi ngo yananiranye, Imana yari yakumbuye amazaburi. Dawidi ngo yari yagiye ahantu aricara ku kirimba birakunda bigenda neza. Mu nyuma Imana ikimuhagurukiriza umuntu witwa Abusalomu. Murazosoma neza simfise umwanya kubisobanura. Hajya ahantu Dawidi ngo yaramaze igihe Imana ikumbuye amazaburi yiwe atayicumva, acaragenda aradibama ibwami aracika umwami. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Aramikara birakomera. Imana itigeka ndakwereke kugira ngo nsubire kuronka izindi zaburi. Icyagutsa Abusalomu amara iminsi ariko aramwirukangako. Niko muranyumva? Bavuga ko Dawidi kiya gihe yakomoje amapsome menshi cyane. Murya mwanya ariko arahunga. Hari gihe amazaburi tuyakura mu guhunga, ntituyakure ku kirimba. Tukayaronka turiko turagira. Yesu nashimwe. Imigisha twaronkeye ahantu. Yesu nadufashe. Ibintu Imana yadutwije bikaduteranya niki? Reka nsome kandi Itanguriro 33. Iko ndavuga imisozi twatevyeko. Yesu nadufashe. Imisozi yatebeje abantu. Yesu nashimwe. Imisozi yatebeje abantu ikababuza kujiyo bariko baraja. Ndagusabye uyu munsi uze hasi uhaguruke. Yesu nashimwe. 33 ku murongo wa 17. Yesu nashimwe. Avuga ngo ariko Yakobo aje i Sukoti yiyubakira inzu aca n'ibiraro by'imikuku yiwe n'amasho, nico cyatumye aho hantu hitwa i Sukoti. Reka sobanure gato y'iri jambo. Yesu nashimwe. Amuribuka neza ko Yakobo yari afitanye ikibazo na mukuru we yitwa nde? Esau. Igice cya 32 kiratubwira ingene yaraye kwijoro. Ya ariko aranigana niki? Mu
mu nzira kiri karahunga yari yarabwiye Imana yayisezeranira ngo niwangarukana amahoro aremerera Imana ko azoshika yubakira Imana igicaniro ahantu hitwa Ibeteri, ko azohubaka igicaniro. Yabivuze akigowe arabwira Imana ati niwankurayo ndakwemereye ahantu niho uzoshika ndakubakira igicaniro. Ariko aragaruka arumva ko ategerewe nande na Esawu. Nawe yavuze ati niwangarukana amahoro. Wacarara ku musozi ariko arasenga. Ijisho 32 kirabivuga. Arara ku musozi asenga. Imana yacu niyo kwizigirwa. Bibivuga naho tubabizigirwa yewe yamara umwizigirwa. Imana irishura isengesho. Ibyabaye muravyibuka ko yahuye nande na Esawu, aho kumwisha bakagira umuntu ntiyari yishuga yewe ntiyararonse inyishu. Mugabo yari yavuze ko azoshika yubaka igicaniro akacubakira Imana ahantu hitwa aracubaka ibicaniro kandi yaragize biracaca. Ibicaniro byari bya kera akigo bacaragenda yishikira ahantu Sukoti ngo hacibiki acararyama arimererwa neza. Simanje gusoma amajambo akurikira, acaribagira icyo yagize. Nababwiye ngitanguye ko ahantu twatevye ntihadusiguko. Icya 34 ngaho imbere nimwasoma muze mubaza ibintu byabereye aha hantu yatevye habereye ubusambanyi, ahantu yatevye habereye ubwicanyi, ahanye na hamwe. Icya 35 niyo yasubiye kwibuka, aravuga ngo reka mve hasi ngende nubakira Imana aho mwatevye ntihabasize uko harisha abantu. Yesu adufashe imigisha yo mu nzira, inyishu umuhezagiro wa wese ukacugutete ukakwibagira uri kuraja. Narinje kukubwira uyu munsi bigihe umaze uzenguka uyo musozi kirahanaje. Kamvuga umusozi wa kabiri. Yesu nashimye. Umusozi wa kabiri munkundire dusome Samweli wa mbere, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli 16. Yesu nashimye. Ku murongo wa mbere havuga ngo maze Uhoraho abaza Samweli atuzogeza hehe kuririra Sawuli kandi namaze kwanka kwaba umwami w'Abisirayeli. Uzuza ihembe ryawe amavuta uhezuze ngo utume kuri Isayi w'i Betelehemu, kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe. Dusome kandi Tanguriro 23. Ku murongo wa mbere Sara yamaze imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yamaze. Sara araheza apfira i Kiriyati Araba ariho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu aza kuririra Sara no kumuborogera. Aburahamu ava hasi ava iruhande y'uwo muvyimba abwira Abaheti ati jewe ndakavantara n'inyambukira muri mwebwe, none ni mu mpi wanyu aho no kubizizira aho guhamba kugira ngo mpambe umuntu wanje amve Mbona mvuga umusozi wa kabiri watereje abantu n'abantu bakomeretse n'abantu bafite ibintu byababaje, ibintu byabashikiye birakomeretsa imitima yabo. Kugeza uno munsi abo bantu bagenda n'amarira. Ibikudukomeretsa bishobora kuva mu buryo bwinshi. Turaje gukomeretswa n'abantu bagenzi bacu, nibyo naho umuntu agakomerekera
hari abantu bafite ibintu byabababaje, ibintu bimeze nk'imibyimba biri mu mitima yabo, ibintu byabakomerekeje birabaseserekeza, birabagirira nabi. Kumbure n'abantu bahemukiwe bagirirwa ibyo batari biteze, kugeza uyu munsi bateje ku musozi w'amarira mu mutima n'ukwidoga n'ukwidodomba. Ibyo byarabahagaritse babuze iyo bajya. Narinje kukubwira uyu munsi, uzogeza ryari kuririra nde? Inde uzogeza ryari kuririra Sawuli? Ibyabaye byarabaye, reka kubiteramwo. Hari abantu bagenda barudoga ngo barankomerekeje, baratsitaje, barambabaje. Byaraheze, uduze ihembe ryawe amavuta, urugendo rubandana. Mwarahateze aho hantu, umuntu ugasanga ubuzima bwiwe bwose ni imyidogo, nayambu n'ikibazo kuyitanga, kuko waratevye kuri uwo musozi. Warababaye, warakomeretse, umutima wawe warakomeretse, wahuye n'ibikubabaza. Yesu nadutabara. Wahuye n'ibyagukomerekeje, baraguhemukiye utari witeze ko baguhemukira. Kuva uwo munsi byakubaka, urugendo rwarageze, urugendo rwarahagaze. Uwo musozi muzengutse igihe kingana gute? Ikireshi. Hari umuntu niyo umubonye kubera uwo musozi wawutevye ko n'ubu urumva ko ikirere atari, kubera uwo musozi wagize, uwo musozi warawutevye. Nagomba mbwira abantu babuze bananirwa guhamba. Mwanyumvise? Kumenya guhamba iki? Imivyimba. Hariyo abantu bafise ibintu nk'imivyimba mu mitima bigenda birabanukira. Agenda arabona ico naka yamukoreye, akumva mu mutima. Hari ukuntu twasomye ngaha ngo Aburahamu ngo yapfa gukubitira ku maso, urumva yari yanse guhamba Sara, yaratevye ataramuhambaga kubera ngo yaramukunda. Ataramugumiza iruhande yiwe, akaguma araba ico kiziga amusuza akagirana. Murabona igihe cyarageze Aburahamu barafata ingingo ati ni umuntu abaye mu ndanga